Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza ikiganiro cy'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twumvise ukuntu Yosefu yagize ikiganza ciza imbere ya Farao umwami wa Egiputa, akagirwa uwa kabiri kuri we, akagirwa n'umunyabigega w'igihugu cose. Twibukanye ko Yosefu yari amaze imyaka myinshi mu ibohero ahogwa akadenderezo yagiriwe na inabuja. Uwo mugore wa Potifari yifuje gusambana na Yosefu, ariko Yosefu nawe arabimwankira. Kubera ishavu n'inzigo inabuja yaciye amugirira, yaciye amurementaniriza avuga yuko ari Yosefu yagombye kumufata ku nguvu. Maze abwira umugabo we Potifari ati, wa mugurano w'umuheburayo wazanye yazanywe iyo ndi no kunkura ku rupfasoni. Yosefu yaciye atabwa mu mvuto, ariko naho nyene Uhoraho yakomeje kubana nawe, mbere aranamukoresha mu kurotora indoto z'abakozi bo mu rugo kwa Farao. Igihe carageze Yosefu akugwa mu ibohero ngo aje gusobanura indoto za Farao, kandi kuva uwo munsi yaciye avyagizwa ku ntebe y'icegera c'umwami wa Egiputa. Reka turabe ukuntu Imana yabandanije kumukoresha mu gihimba ca 42 cyo muri iki gitabo c'Itanguriro. Muri kino gihimba ca 42 ingorane zikomakomeye Yosefu yaciyemwo zararangiye. Integuro y'Imana igira itangure kuboneka neza. Imana ikoresha Yosefu mu kuzigama abantu no mu kumanukana Yakobo n'abahungu biwe muri Egiputa. Yosefu akiri mu vyago ntiyashobora kumenya ivyo vyose Imana yari kirategura, ariko yari yizeye Imana. Uko kwizera kwa Yosefu kwatumye agumana ubutwari kandi ntiyigeze yihebura. Imana idufashe iduha ukwizera, ntitwihebure mu vyo dushikira vyose. Inshuti yanje, abantu bakunda kwihebura no kugira ubwoba n'ingoga mu bigenda biboneka nk'ingorane. Yosefu agiye kubona ibintu bidasanzwe. Isi yose ikandamijwe n'ikigoyi, bose bakaza muri Egiputa kugira ngo baronke udutete. Ibaze rero abantu bamuciyeko uko bangana. Inzara ituma Yakobo arungika abahungu biwe 10 kugira ngo barondere ivyo kubatunga muri Egiputa. Kubera iki yarungitse bamwe 10 gusa, ariko Benyamini agasigarana nawe imuhira? Yaratinya yuko yohava bura uwo muhungu we Benyamini, kuko yari yaramaze kubura mukuru we Yosefu. Ngira ngo abuze Benyamini intuntu ntiyari kumusiga. Bakuru ba Yosefu bamushikiriye arabamenya, ariko bobo ntibamumenya. Ivyo vyatumwe niki? Ibituma ni vyinshi cyane. Ubwa mbere bari bazi yuko uko biba kose ategerezwa kuba yarapfuye, ataba mu bantu bazosubira kuboneka. Canke naho biyumvira bati naho yoba akiriho numuja ahantu n'umuntu atacamaze. Ariko wewe yari yizeye ko ashobora gusubira kubabona. Hanyuma twibuke ingene hari haciye imyaka myinshi bamugurishije afise imyaka 17 yonyene. None ubu ageze mu myaka ishika 37, tutavuze uwundi mwaka canke urenga ikigoyi coba cari kimaze. Asigaye yambaye nk'umunyegiputa, avuga nk'abanyegiputa, kandi haheze imyaka irenga 20 batamubonye. Ivyo vyose vyari bituma bategerezwa kumuyobegwa. Tubandanye rero iyo nkuru, turabe ingene Yakobo yatumye abahungu biwe 10 kugura ingano muri Egiputa. Umurongo wa mbere uravuga ngo, maze Yakobo yumva ko muri Egiputa hari amasumo, abaza abana biwe ati,
ni iki gituma murabana? Bariko bararabana baburaniwe, batabona iyo boja n'iyo bova. Ku murongo ugira kabiri ngo kandi numvise yuko muri Egiputa hari amasumiro. Ehe nimumanuke mujeyo, mudusumire kugira ngo tubeho ntidupfe. Ivyo vyerekana ukwizera kwa Yakobo. Benshi babona ko kwizera ari ikintu c'igitangaza, ngo ntibazi ingene boshobora kwizera. Umuntu umwe yari afise ingorane zo kutagomba kwizera, yavuze ati mbega no kwizera gute? Ibaze ingene Yakobo hano yumvise ikintu agaca cizera. Ati narumvise yuko muri Egiputa hari ingano. Yaciye avyizera, arizera ko boshobora kuhakirira, acagira ko ashirako intambuko igira kabiri. Atehe nimumanuke mujeyo, mudusumire kugira ngo tubeho ntidupfe. Mwene data, nshuti yanje uri kurumviriza iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya, uko niko kwizera gukiza. Benshi barabaza bati mbega no kwizera Yesu gute? Ibaze nawe Yakobo iyo ahagarara imbere y'abahungu biwe ati narumvise yuko muri Egiputa hari amasumiro, ariko none novyizera gute? Ikintu ico ari cyo cyose ukucizera ni gute? Nukugishira mu ngiro. Bibiliya iravuga iti izere Yesu urakira, nk'uko tubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba ca 16 umurongo wa 31. Ikintu uracumva hanyuma ukacizera, nico umutama Yakobo yagize. Niho yahava akaronka zangano zitunga umuryango wiwe. Jewe na wewe nshuti yanje, inzira dufise y'ukuronka ubugingo budashira ni ukwizera Kristo Yesu. Ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo bene se ba Yosefu uko ari 10 baramanuka baja gusuma imihure y'impeke muri Egiputa. Ariko Benyamini mwene nyina wa Yosefu, Yakobo ntiyamutumana na bakuru biwe, kuko yiyumvira ati kumbure yogira icaba. Iyumvire nka hamwe bamwe 11 nabo bogira ico baba, ngo nukubera gusa ari bo bakuru. Reka ndakubwira ukuri nshuti yanje, abo 10 bagize ico baba, Yakobo ntivyari kumubabaza cane nk'uko yari kubura Benyamini. Benyamini na Yosefu bari bene Rakeri, umugore w'inkundwakazi wa Yakobo. None ubu naho bamwe 10 arabarungitse, asigarana Benyamini gusa, kuko mukuru we Yosefu we yarazi ko yamaze gupfa. Umurongo wa 5 uvuga ngo nuko bene Isirayeli bajana n'abandi gusuma, kuko ikigoyi cateye mu gihugu c'i Kanani. Ubu naho turabe ivyabashikiye muri urwo rugendo rwabo. Turabe ingene barengukijwe kwa Yosefu. Ku murongo ugira 6 dusoma ngo kandi Yosefu yari yagizwe segaba w'igihugu ca Egiputa, niwe yagurisha ingano kubo muri ico gihugu bose. Nuko bene se ba Yosefu baraza bakubita inkoro hasi baramwunamira. Yosefu yarazi ko bazoteba bakamushikira ari benshi bava mu mihingo yose y'isi. Inzara yari yateye mu isi yose. Akibarindiriye azabona ngabo barashitse ari 10, bose baramwunamira. Ibaze nawe ingene yumvise amerewe. Ibuka ko muri ako kanya ibyo Yosefu yari yararose akiri umwana kandi akabibabwira vyari bishitse, naho bobo bamugurishije bagira ngo bariko barabizimanganya. Bose baramwunamira. Ibaze nawe ingene yabibonye. Yari yarose imiganda y'abakuru biwe, yunamira umuganda wiwe. None ngabo uko ari 10 bakubise inkoro hasi imbere yiwe. Ku murongo w'indwi n'uw'umunani dusoma ngo maze Yosefu abonye bene se arabamenya, yihindura nk'utabazi, ababwira amajambo akomeye ati muva hehe? Baramwishira bati tuva mu gihugu c'i Kanani tuje gusuma. Yosefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Womenya igituma yabarakiye? Yari karabageza. Turabona ko yashishikaye kubabaza ibibazo bikaze byo kubagerageza,
kuva ku murongo w'icenda kugeza ku w'11 haravuga ngo maze Yosefu yibuka za ndoto yarose kuri bo arababarira ati murabasumyi b'urusaku muje kuraba aho igihugu kigoyagoya. Baramwishira bati haba namba databuja, abasavyi bawe twangajwe no gusuma, twese tuvuka kuri umwe, turabanyakuri, abasavyi bawe ntiturabasumyi b'urusaku na gatoya. Noneho Yosefu arushaho kubakarira nk'uko tubibona ku murongo wa 12 n'uwa 13 haravuga ngo arabishura ati namba mwazanywe no kuraba aho igihugu kigoyagoya. Baramwishura bati twebwe abasavyi bawe twavukana turi 12, turaba umuntu umwe wo mu gihugu c'ikanani, umuhererezi yasigaranye na data, uwundi nawe ntakiriho. Agerageza kubasokoroza kugira ngo amenye inkuru nyinshi zerekeye umuryango wiwe, ariko akagerageza kubikora kugira ngo ntibamumenye. Abagiriza yuko ari abasumyi b'urusaku canke abatasi. Imbere yiwe haje abo 10, baremera yuko bavukana ari 12, yuko umwe yasigaranye na se, uwundi nawe nk'uko bavyibaza bagira bati ntakiriho. Bagira ngo Yosefu yarapfuye, ariko nguwo niwe ari imbere yabo. Niho yaca yongera kubakarira ubugira gatatu ati murabatasi, murabasumyi b'urusaku. Kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16 haravuga ngo Yosefu arabishura ataho rero sinavuze ko murabasumyi b'urusaku, iki nico kizotuma atakibi kibaharugwako. Ndabarahiye Farao mukazova ino umuhererezi wanyu adashitsaha. Nimutuma umwe muri mwebwe agenda azane murumuna wanyu, namwe musigare muri mbohe, kugira ngo amajambo yanyu amenyekane ko ari ay'ukuri. Biramutse bitabaye bityo muzoba murabasumyi b'urusaku. Ndabarahiye Farao. Yosefu agerageza uburyo bwose kugira ngo atebabonane na murumuna we. Abo bagabo bari bakuru we by'ukuri basangiye se, ariko Benyamini we bari basangiye se na nyina, bari bonse rimwe. None yagomba ko yomushikira, uko niko yagerageje kubishitsa. Ku murongo wa 17 havuga ngo bose abamaze 3 mw'ibohero. Yaciye abugaranira mw'ibohero ryo muri ico gisagara. Babona ibintu birabakomeranye, baribaza ibizokurikira. Ku murongo wa 18 haravuga ngo ku munsi ugira 3 Yosefu arababarira ati ehe genza mutya, ntimupfe kuko ntinya Imana. Iryo jambo Yosefu yabwiye bakuru we muri uwo mwanya rishobora kuba ryarababereye imbarutso yo kwiyumvira uwo muntu wari we ngo ntinya Imana. Muri ico gihe umenga bazi Imana kiretse Yakobo n'umuryango wiwe bari bake cyane. Abantu bari bazi yuko atawoshikira Imana bidaciye mu gutanga ibimazi, ariko ivyo vy'ibimazi ngira ngo abo bakuru we ntaco vyari kubabwira kinini. Birashoboka ko boba baciye bibaza bati uwo muntu ninde, umuntu ashingira intaha Imana? Ico woguma wibuka nshuti yanje nuko Yosefu wewe mu vyakora byose agerageza uburyo bwose bwo gushingira intaha Imana. Yagumye na ntaryo ahesha Imana icubahiro, yo yamurongora muri byose. Kumva ko uwo muntu yubaha Imana byari bikwiye kugira ngo bakuru we bagire ivyizigiro yuko impera n'imperuka azobafata neza. Turabe uko vyashishikaye ku murongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo namba muri abanyakuri, umwe muri mwebwe asigare hano mw'ibohero, abandi mugende mujane imihure y'impeke yo kubamara inzara mu ngo zanyu, muheze munzanire umuhererezi wanyu, niho amajambo yanyu azomenyekana ko ari ay'ukuri, bikabakiza ntimupfe. Baca bagenza batyo. Aba bakuru ba Yosefu bari abagabo bakuze, bamwe muri bo barenze imyaka 50, maze bumva bagize amadidane menshi. Bari mu minwe y'umuntu yubaha Imana, ariko bari bafise ubwoba, bibaza bati mbega
azotugenza gute? Yosefu yavuze ati, ngomba kuraba ko muri abanyakuri. Ariko mu by'ukuri icyari kimuraje ishinga kwari ukubona murumuna we ko yoteba akamushikira. Mu murongo wa 21 haravuga ngo, maze baravugana bati, turi kw'inkurikizi ya murumuna wacu sikindi, kuko twarabonye intuntu yari afise mu mutima, hamwe yatwinginga tukanka kumwumviriza, nibyo bituzaniye ibi vyago. Iyo umuntu akoze icaha, keshi yama yiteze ku munsi urizina azoshobora gushikirwa n'ingaruka zaco, naho hoba ata muntu yamubonye. Aha rero habaye ibintu bikomeye. Baciye bivugana mu rurimi rw'igiheburayo, maze Yosefu nawe yari karabumva. Ariko ubwa mbere Yosefu yavugana nabo akoresha umuntu abasobanurira mu rurimi rwo muri Egiputa. Ntivyari bikenewe, ariko yabigize kugira ngo bagire ngo ni umunyegiputa, ntibamuce n'ikanda ko ari Yosefu. Muri ako kanya rero ibyo bariko baritonganya kwari ukwicuza ikibi bakoze. Turabe umurongo wa 22 nawe uravuga ngo, maze Reyubeni arababwira ati, sinababariye ntihagire ico mugira uwo mwana mukanka kunyumvira? Nico gituma amaraso yiwe aturondegwako. Baratahura yuko ibibashikira ari uguhora kw'Imana ku bibi bagiriye Yosefu. Turabe naho ingene Simiyoni yahavuye asigara ari mbohe muri Egiputa. Umurongo wa 23 n'uwa 24 haravuga ngo, ariko ntibamenya ko Yosefu abumva, kuko yasobanurirwa n'uwundi. Arabirya ararira, araheza agaruka aho bari, arabasigurira, abakuramwo Simiyoni, amubohera mu maso yabo. Baravuga bati, ibyo vyago bidushikira nta kindi bivuye ko atari kubera ibibi twakoreye Yosefu. Ico gihe rero bagize imitima imenetse yo kwicuza ibyaha vyabo. Muri ico gihe Yosefu arabumva, aca arabegera. Yarifuza kubasimbira ko akabagumbira bose, akababwira ati, bavukanyi banje. Ariko yarigumije, ntiyubahuka kubibabwira, kuko ahandi ho ntibari kuduga kumuzanira Benyamini. Hinge rero haje ikibazo c'agakura. Bategerezwa gusiga umwe muri bo, none ni Simiyoni ategerezwa gusigara. Yosefu vyaramukoze ku mutima kugeza harira. Niho yaja hirya gatoyi, akaja kugaruka amaze n'ukwihanagura amosozi, hamwe nyene womengo nta cabaye. Nta womenya igituma bahisemo gusiga Simiyoni. Kumbure boba bahengereye Yosefu asohotse gatoya, bagaca bumvikana uwosigara. Yosefu nawe agaca yemera. Umurongo wa 25 uravuga ngo, maze Yosefu agera ko babuzuriza impeke amagunira yabo, kandi ngo basubize amahera y'umuntu wese mu igunira ryiwe, kandi ngo babahe n'impamba. Babagirira batyo. Yaranse kwakira amahera yabo, noneho abatekerera n'impamba yo kubatunga mu rugendo bariko barasubira imuhira. Ubu naho turabe muri urwo rugendo bariko barasubira muhira ari 9 uko vyagenze. Kuva ku murongo wa 26 kugeza ku wa 28 haravuga ngo, baremeka indogoba zabo izo mpeke, bavayo baragenda. Maze aho baraye, umwe muri bo atekurura igunira ryiwe ngo agaburire indogoba yiwe. Abona ya mahera yiwe ari mu munwa w'igunira. Abwira bagenzi biwe ati, amahera yanje aragarutse, hari mu igunira ryanje. Baranduka imitima, barabana bahinda agashitsi bati, ibi ni biki Imana itugiriye? Baragira ubwoba bati, nta kundi, iki ni igihano Imana iduhaye. Mu bisanzwe kubona amahera agaruka byari kubabera inkuru nziza inabahimbara. Ariko reka tubanze twibaze, nkamwe mugenzi woja mu mangazini ukagura vyinshi cyane ukuzuza, ngushiki muhira ugasanga n'amahera yawe bayagushubije. Mbere bikemerwa ko
bayakugabira. Iyo nkuru ntiyohave gutera umunezero. Woba umunezero ungana gute? Mbega vyogutera umutima uhagaze? Mu bisanzwe iyo yoba ari inkuru y'umunezero. Kuri abo bagabo hoho vyari bindi. Bari bagifise n'ubwoba bw'urya mukuru wo muri Egiputa yabagoye. Baca baratinya bati noneho aya mahera yoyo ntadusiga. Wokwibaza igituma baciye bihuta gusubira muri Egiputa? Mbega wewe wari kuvyifatamwo gute? Baciye bafata ingingo yo kubandanya imuhira kugira ngo ayo mahera bayasubize muri Egiputa vuba. Basubiyeyo bace bayajana. Babonye ko baciye basubirayo ubwo nyene, noneho wa mukuru yoca abona ko ari abasuma, bikaba bikomeye. Kuva ku murongo wa 29 kugeza kwa 34 haravuga ngo bashitse imuhira kwa se Yakobo mu gihugu c'i Kanani, bamudondera ivyababayeko vyose. Bati umugabo aganza ico gihugu yatubariye adutera imiragwe, atugirira nk'aho turabatasi, abasumyi b'urusaku batata igihugu. Turamubwira tuti turabanyakuri, ntiturabasumyi b'urusaku na gatoya. Tuvukana turi 12, dusangiye data umwe, kandi umwe ntakiriho, umuhererezi nawe yasigaranye na data mu gihugu c'i Kanani. Uwo mugabo aganza ico gihugu aratubarira ati iki nico kizomenyesha ko muri abanyakuri. Nimunsigarane umwe mu bo muvukana, mujane ibyo kubamara inzara mu ngo zanyu, mugende muheze munzanire umuhererezi wanyu, niho nzomenya ko mutarabasumyi b'urusaku ariko muri abanyakuri. Mpeze mbasubize mugenzi wanyu, mubone kugenda ataco mwinona muri iki gihugu. Ibuka ko basize Simiyoni epfo muri Egiputa, maze bacuranuye ibiri mu magunira yabo, basanga itu ry'amahera ry'umuntu wese riri mu igunira ryiwe. Abo bose hamwe na se babonye ayo matu y'amahera, bahinda agashitsi, baratinya. Baciye biyumvira ko ari umutego batawemwo. Ku murongo wa 36 haravuga ngo se Yakobo arababarira ati mumaze kw'abana, ehe Yosefu ntakiriho, none mugomba kunyaka na Benyamini. Ibyo vyose ni jewe vyeguriweko. Umutama Yakobo biramugoye, ntiyorohewe na gatoya. Nawe turibuka ivyaha yaciyemwo, dushishikara kubona yuko ukwizera kwiwe kwabaye guke, ariko arahumuye. Ubu rero nta bwishime muri we bukiriho. Imyaka iramaze kumwigisha ibitari bike, ariko arabona ko imbere ari habi. Ati ivyo vyose ni jewe vyeguriweko. Iryo jambo ntawo ryumva mu kanwa k'umuhungu wiwe Yosefu, ariko Yakobo niryo ariko aravuga. Nawe Yosefu wewe yari afise mu mutima amajambo nk'ayo tubona mu ikete Pawulo yandikiye Abaroma mu gihimba c'8 umurongo wa 28 havuga ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Mu ikete Pawulo yandikiye Abifilipi naryo mu gihimba ca mbere umurongo wa 6 naho haravuga ngo kandi ico nizigiye ntakekeranya nuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Rero tugarutse muri iki gitabo c'itanguriro mu gihimba ca 42 umurongo wa 37 haravuga ngo Reyubeni abarira ati nintamu kugarukanira uzokwica abahungu banje bompi, numumpe nzomukugarukanira. Ku murongo wa 38 aramwishura ati umwana wanje ntazomanukana namwe, kuko mukuru we yapfuye akaba asigaye ari kinege. Yogira icaba mu nzira mwoba mutumye manuka ikuzimu n'imvi zanje mu mubabaro. Ubugingo bwa Yakobo bwari buzingiriwe mu bwa Benyamini umuhungu wiwe. Urabona ko yakunda Yosefu cyane kubera ko yari imfura ya Rakeli umugore wiwe w'inkundwakazi. None ati Yosefu yaragiye, ivyo vyaramuvunye umutima, yarasigaye yihebuye,
ashize umutima kuri Benyamini gusa. Muri ico gihe naho abona ko agiye kubura Benyamini nawe, uwo muhungu wa Rakeri ati ivyo bibaye noca mpfa. Benyamini yari nk'inkoni Yakobo yishimikiza, yaramwishimikije ku myaka yose yari haciye. Nico gituma Yakobo yavuze ati, eka sinoreka umwana wanje ngo amanuke muri Egiputa. Mbega none ibintu vyahavuye bibandanya gute? Reka tugarukirize hano ikigwa cuno munsi, ariko tumenye yuko Simiyoni wewe yari yasigaye agorewe mw'ibohero ryo muri Egiputa. Aba nabo baracariko baraharira kucokorwa. Nshuti mugenzi uri kurumviriza iki cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, nawe ushobora kuba uri kuraharira wiyumvira ico wokora kubakubwira kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Fata ingingo, kuko agakiza uragakeneye kandi ni ubunyene. Dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushima kuri Mana y'ukwizigirwa, ushitsa ivyo wasezeranye. Ivyo Yosefu yari yarabonye haciye igihe kirekire, mbere no kubizira akabizira ngo babizimanganye, uri kurabishitsa. Nivyo wadusezeraniye Mana, vyose uzobishitsa mu gihe gikwiye. Ndasengeye umuntu ari imbere y'iki cigwa, ariko arazazanirwa ico yokora, abwiwe ko yokwakira Yesu. Numuhishurire ko kwakira Yesu ari bwo bugingo, kandi ko akwiye kubikora ubugene, umushoboze kubikora kugira ngo yandikwe mu gitabo c'abana b'Imana. Ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi garuke ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.